Mutima n'umunyakazi. Mutima ari sérieux. Mutima aracakura, arimba cyane mu mizi kugira bikunde abeho ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'ejo hazoza. Akunda urugo rwiwe, agacira umugore wiwe. Hello people, hello guys, murameze neza? Kuba bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigera na rimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe ni Aloyizi N257, ndashimira buri muntu wese akurikirana Senga Media TV, yumve ko agaciro kubagira n'umugisha muzobandanye bana natwe umunsi ku wundi. So guys, no munsi ndano atembereye, byashamvuye ngo nasohotse. Oya, natemberanye na wa muntu wanyu abikora neza, umukomedienne umwe mu gihugu, umukobwa ari muri bakeye bambara cyane bakabegwa, muramukunda nabizi, yitwa Alice Comedian. Alice nakora mukuru. Oya. Meze neza. Amakuru y'imisi ni bon, ndashima Imana, meze neza. Alice, ndagusuhuze ku batari babizi ko warugwaye. Je naye ndabizi ko imisohoko myinshi. Namaze imisi ngwa, ariko ndashima Imana uko biri, nibwo buzima, niko imibiri yubatswe, ariko ndashima Imana ko yabikoze. Ukaba umeze neza cyane, urashimana ko bikoze ukaba umeze neza cyane. Alice, uri umukomedienne umwe mu gihugu, kuba ari wowe mukomedienne umwe uhari, ubibona gute iyo uri kurakora ibikorwa nk'ibyo ukora ukabona nta bagenzi bawe b'abakobwa bahari bashobora kuza ngo muhiganwe, wewe uzakira gute? Ubibona gute? Usiko ndi jenyene shaje nta wundi nzi moja hamwe cyakwe. Abasigengira bakina filme, bakina filme. Rega filme na comedy ni cyo kintu. Uretse ko hari ukundi kuntu ushaka acting uri muri comedy bisaba ya majambo menshi, kwa gushira amanga, kwa kuvuga ibintu nyene byinshi mu mwanya muto. Ariko nibaza ko ngira ngo barahari. Je sinabona abakomedienne ntabyo uri wenyine. Alice, apart ya comedy, cyangwa ngo baze muri comedy nyene, kuya tukubona muri comedy uri umuntu akaze mu buzima bwa misi yose, niko bimeze bivana umuntu duhuye n'ibwe naje yifashe. Ariko uzanye uje ugomba kukungaya. Aya bro, ndatekereje ndubaha cye bugufi, fise urukundo, kujya gukanga amaca n'ibiki nibaza ko gusa iyo mvuze je bumva ijwi ryanje umenga rira nini ryaragutse cyane. Munashaka kunefana kibaza ngo ndakankamye cyane ndamwishuye nkaze, kandi gusa ndamwishuye tu. Okay. Alice, mu buzima bwa misi yose ni kihe kintu ukunda wiyumvamo kiri mu maraso uvuga ati kino kintu ndagikunda cyane kugikora? Nkunda kuririmba. Urazi kuririmba? Nkunda kuririmba, kigira kabiri ngakunda nyene aka kazi kanje. Nibaza ko bagiye mu bintu nkora. Nabaje mu bintu nkora. Ndashaka kumenya winjiye mu mwuga wo gukina comedy ryari, byakujemo gute, ninde yabikwinjijemo, byagenze gute ugira aho ugeze uno munsi, wabitanguriye hehe? Ibyo twabivuze kenshi, ariko amativi uko genda araba menshi niko usanga tunatubisubiramwo, si bibi. Ariko nibaza ko nahoze nkina muri timu imwe irongo n'utwa Gasuku, ariko kuva nkiri muto ndarekina amateatre muri eglise. Rero uwo mugwi ndibuka umunsi umwe boss Mutima ararondera Gasuku, aramubwira ati turifuza ko duha umukobwa umwe muri gatimu yawe. Naho nyene sanzo cyanga musekuriya aca arambwira ati hariho Mutima yakunsabye. Uwo munsi nagize ubwoba, avuga ati Mutima ndamubonye numva umenga kimico ndamukore ko gusa basi. Ariko naho nyene ntari bwakora ama video menshi zigaza Allo uri mawe.
ako yari amaze kumenyekana deja rero numvise ari agaciro kumva ko nguma nkinane na Mutima ndibuka shooting yari kuba vendredi irasiba isivye ndavuga ati none ko batamamagara vraiment bambwira ubundi musi wa shooting nari nshushe nyene numva ndabishaka cyane hama Land bacarambwira ati turakora candazi umugwi bangiye muri uwo mugwi uko nibaza ko twatanguye ujya mugwi mega 2018 bibaza 2018 umaze igihe kinini gukora no twatanguye ujya mugwi ati mu Mutima ndumva mu kwezi mwiga kwa ari hagiye kugereza amatora yego gushikana no munsi muracyari kumwe nikiye kintu kidasanzwe kiri kwa Mutima cyatumye uvuga ngo Jesse notandukana nabo mukamarana imyaka nk'iyi yose mu maranye n'abantu bake bakorana imyaka 5 bakiri kumwe webwe rero mukoranye hafi imyaka iri kiregereza mu 8 nikiye kintu kiri kwa Mutima wabonye ukavuga ati jewe sinotandukana na Mutima kubera ko hari ikintu arusha abandi nibaza ko abo twatanguranye timu bose nta numwe yigeze avamo n'abagerageje kuvamo nibaza ko ari babandi turondera tuvuga ati reka tuze dushiyemo uyu kubera kenewe hari nk'abakobwa bigeze kuza baraza akagera igihe bakakugwa muri team ariko abantu bose twatanguranye ujya mu hari Umutima wacu nta numwe yigeze ava muri ujya mu nibaza icyo nabonye kwa Mutima ni giki Mutima twamwamuye ku bintu byinshi Mutima yatubereye ikiraro yambereye ikiraro cyo kugira ngo mbe Alice wundi w'uyu munsi yantambukije intambwe nini cyane Mutima yambereye umwizigirwa Mutima yambereye mu boss kuko yarampenze yarangejeje kure naho yasize nibaza ko ni umuntu w'agaciro kuri jewe Mutima ni umuntu w'agaciro kuri wewe na timu yawe mwese kubera ko iyo mumaranye imyaka 8 mukorana n'umuntu uwo muntu aba ari umunyamahoro Alice nikiye kintu gituma uri focused cyane n'ibikorwa byo kwa Mutima ariko ntutangure channel yawe ngo tubone ibikorwa byo kwa Alice bwiwiwe nabyo bitira bije imbere ukaba ariko ugahitamo kubandanya ukorana na Mutima nibaza ko simaka nuguze channel ya comedy channel afise n'indi ni y'uburirimbyi gusa ibikorwa by'iwanje bikeneye ndafise channel YouTube channel ni Alice niyo shira ko ibikorwa byo kuririmba nibaza ko iyindi nayo nivyo bangombwa tuzobikora rega kuguza reka abasha ndababwira bwibaza ko ukina comedy ni kugenda kwipararanganya gusuka bose kuri YouTube nta bikoresho bisaba urazi shooting amafaranga itwara ku munsi amafaranga shooting itwara sikuja ngene guhagarara ngo ndafashe video ngo ndahize kuri YouTube bisaba uburyo bisaba kwitanga deja nivyo bikoresho ntavyo mfise ariko umaze imyaka irenga 10 muri kano gakino sinibaza impamvu utararonka ibikoresho umaze igihe kubera iki wowe uzi ko tubaye gute mu Ndundi TV twese mu boss wacu umuvyeyi wacu yadufashe nk'abana tuguma mu muryango mu Ndundi TV ndabizi ko fiziko dufise umuvyeyi adukurira uwo muvyeyi twabaye nk'abana aradufasha aduza impano zacu tumenyekana biciye kuri we rero umwana mu muryango hari igihe utosanga turiko mbere turanaronka bya bintu byumva byose by'ibikoresho mugabo umwana mu muryango nimba ari gitumbura rose arakirya kubera ko ari kwa papa sivyo ko turabinezererewe ninabona ko ndakubwiye muri bimwe bishobora gutuma umuntu adashinga nayo macana kuko shooting imwe yonyene ibaye ku munsi yashaka gutwara Emilio kandi ibikoresho birahari nane bibaza ko amafaranga nugufa nyene ngo uhagaze haje imbere ngo ugiye gufata ibyo nkora birahagije ariko ntibyashoboka nabyo tuzobikora ibikorwa byo kuririmba ibikorwa byo gukina comedy ubifatanya gute kumenga byose ni ibintu bisaba umwanya utari muto ubifatanya gute ukaronka n'umwanya wo kwita ku muryango ubifatanya gute ibyo bintu byose comedy je vraiment nta mwanya bintwara umwanya gusa ariko ntabwo bingora ko impano usanzwe ndimwo nimba umbwiye ati ejo mu gatondo duse shooting script ikabihari no guhagarara hajyama nkakora ibikorwa nta kindi ahubwo uburimvyi nibwo bumvuna cyane ya video y'amafaranga ya audio za promotion tuba dukeneye kugira ngo igikorwa kigere kure nivyo bimvuna cyane kuko nivyo nkora ku giti ciwanje ibisigaye comedy ntanga impano gusa ibisigaye ikikora Alice niyihe comedy imwe wakinye igatuma ugera kure izina ryo rikaduga
none uno munsi uvuga ati ino comedy niyo yatumye mbaje zo video ni nyinshi baje Iyi video muwahere- za iyo wahereye ko nabo uvuga ati ino video none uno munsi uvuga ati ino video nayikomoroka yawe zo murandabo ni nyinshi. iyo wibuka imwe tubarire Ubwa mbere bwo video twahereye ko nibaza ko nayo nyene yahitinze cyane ni kandi nijya video ivuga ngo maze imisi ngwaye ingwara yo guhusha umunwa mutima nari sister wiwe ndamutukanye nari kwanga inyama acoma inyama. Indi video yaciye hitinga sana nijya y'urufunguruzo ngenda kuraba mutima mu igeto ngasanga urufunguzo rukabura ndabiza benshi babaca yarunyegeje ahantu hamwe yakabakaba kayibura ijya video nayo nyene yanditse amateka kuri ku mugwi nibaza ko ningishi twakinye zagiye zirandika amazina. Ijya video nyene muyikina byari bimeze gute bimeze neza imaze gusohoka na yahema message wakiriye nka timu yanyu na yahema message mwarose nyuma y'ijya video yarakoze ibara ya video yarakoze ibara ku buryo banampagaritse muri eglise pastor yarantumye akarambwira ati no ibishoboka ariko cyasanga nabantu bamushiriye amajambo bamushira bamuremeye hari igihe pastor avuga ati kwikintu kibaye uko reka manze nkuru umuntu mu bikorwa komsa ishengero ritekane kuko twari bashasha ntibari bwakira ibikorwa byacu ni ukuri pe yarankwe mu bikorwa ariko nanje ko nari nshushe cyane mbona nyene ibikorwa dushushe namubwiye ati kuramwo nzoza mugihe kiragira suyo ndasura mu bikorwa kubera ijya video gusa mutima yabuze gufunguruzo ugiye ku mwigeto kweri ngo nubo nyene wambwa kanya wamaze gusha umenga yasanze urufunguruzo batwaye igite yaragereye igitego urufise wawe arabura no kwiyaranja apfuma ari abahandi hantu atize ijya video nanje umenga ndayibona ubwa mbere ijya video agati aba bantu kweri Alice nabahe bantu ngaha mu kigisata ca yaba comedy yaba filme nabahe bantu urabuka avuga ati bano bantu bararenze ukabona ko babikora neza gusuma abandi bose barakora neza abo wowe uvuga ati bano bantu bose barakora neza bose ni sawa bose ndabakurikirana ariko hari habo sinizera ko abantu bose baba bakora gusa gukora ni kimwe no gukomera n'ikindi. Hari abantu urabona ko bakinye ama filme n'abakinyi ba comedy batwita abazina bashaka abantu badafata gutandukanye ukumva ko umuntu wo mwubahuka kubera ko ambonye kuri YouTube channel ariko akina filme. Rero buri muntu wese afite ingorane yagiye arahura nazo muri ubwo buzima. Rero hari abantu benshi twabonye batubereye akarorero keza. Iyo nza gucika intege Jess mba narabiretse kuva kera ariko nisigaye tubona ndacagwana intambara n'uyu munsi bafanira vine barahari bagwanye intambara nyinshi kandi bagwanye banesha bamuhimbare bahari Avera bakado barahari kado ni abantu nyene umubonye umva umwita ukushaka ariko muri kumwe arayibikorwa ukora ingufu babishiramo ukaraba ukuntu nyene birusha kwa basabasi abakinyi ni benshi bose ndaha agaciro ziga nguvu kuko abenshi twaranakorana hari amakora bo afite n'abasabasi mu mafilme ukaraba ukuntu umuntu aruha urazi kujya gutiza impuzu ikacitakarira muri filme no wayitiye utazitata n'ijoro bagiye kuva mu gatondo birarusha sana vraiment aho bari hose vraiment bubaho bose barakora. Okay. Alice benshi baba bibaza ngo se Alice yoba yubatse se Alice niyubatse bimeze gute nimba wubatse umufasha wawe yakira gute yerekara kubona mu marezo sociaux ukirana n'abamutima mukirana n'abacishado yaguteye inda ukanka gutaha nimba wubatse umufasha wawe byakira gute nimba utubatse umuntu wamusoma wari kuvuga iby'umufasha nagoma ndakubwire ko ntarubaka jengi panze cinda gutahura Chenda gutahura uvuga ibyo kubaka kugira umufasha kubakana n'umuntu iki kirahuri bagabo kizonsarisha ariko biraboneka ko ari yakaji
byo kugira umufasha. Yego. Bon, aya ndabwiye je vraiment ndafise chéri, ndafise umukunzi, ariko ntiturabana. Aha. Ariko vraiment tugikundana naragwanye intambara kabisa. Nukuri yo nihagarara ko nanje havuga ati nukuri twumvikane mwana mama. Wowe wamenye kubera comedy. Wicariye muri saro mbona muri televiziyo urankunda. Muga turakundanye ngo ndazireke. Nukuvuga yarakubwiye ngo bihebe ibintu bya yo. Nta hantu naja, nta kintu na kimwe nakora bro. Nta kintu na kimwe nakora. Mugabo uyu munsi arantahura nukuri yarabaye ikibaju, yabaye mwana mwiza, arashigikira. Wagenzeje gute kugira ngo arinda gutahura ushobora musa gushigikira? Ni izihe nguvu wakoresheje n'ubuhe buryo wabikozemo kugira ngo agutahure kugero no musa bagushigikiye? Mu myaka tumaranye nibaza ko nagerageje kubaka ubwizigwe imbere yiwe. Ya majambo nyine abantu batuvuga ko bakinyi ba comedy ari ba maraya ibiki. Hari nabwira amajambo bamubwira amajambo bisunze ivyo. Ariko plus twage turabana. Rega urashaka kwaka ikizera imbere y'umuhungu. Hakageraho ko nawe abonako mu vy'ukuri afise umuntu yiyubaha ivyo amuvuga ko atari ukuri. Kuko nimba umuhungu agutelefone ukamubwira ngo ndi muhira, akacagira umuntu amuyifoto wicaye mu kabari, rimwe ryonyene cyangwa akacagubona ahantu mu kabari, rimwe ryonyene ukabikora, ubuzima bwawe bwose ubitakaje icizere kudatedusubira kwizera. Umubwiye ndaryamye kumbura imisoko, umubwiye ndi muhira kumbugereye Igitega, umuhungu azokizera gute? Rege vraiment naragerageje, sukuvuga ngo namwiyorobetseko cyangwa iki, oya niko meze, ngize ukuri umuntu, ibisigaye ndamwereka buke buke, nkene y'abantu ndi umuntu w'abantu, kugira ngo mbe Alice uwo ndi uyu munsi n'abantu batumye mbe uwo ndiwe, nawe wamenye kubera ko ano kazi buke buke twagiye aramenyera, harageze n'igihe ntashaka gupostinga ikintu kuri status, akambwira uri kwicuruza ibiki, avuga ati no, akazi twe dukora kagendera mu miyaga, ni rezo sosio. Rero nibaza ko nukuri buke buke yagiye arantahuriye umunsi vraiment, nimba afise emission nkuko twaje kubonana arabizi, no mukanya yarantelefone ndamubwira ati ngo nangura ikiganiro, ntabirebere vraiment basiya ntaho. Ni sawa. Alice, benshi baba bavuga ngo gukina comedy, ngo gukina filme, kuririmba ngo biragoye kugira ngo bitunge umuntu canke bitunge umuryango. Alice, mu mibereho yawe ya misi yose comedy igutunze ku rugero kangahe kwijana mu buzima bwawe bwa misi yose? Mana yanje no kugira ngo comedy ni ntunze no bandakubesha. Zamwe yofana bandukaniye izinyote kuganira nawe no kubwira ati comedy je niye ntunze. Ndakubesha. Reka je ndi kugana mba numva turyoherwe nyene. Yego. Nibyo nanje ndabikunda cyane. Nukuri comedy kintu novugana yikuyemo vraiment. Naba bantu. Yego. Abantu vraiment bubahwe. Abantu batuma numva nyene no twenga, abantu batuma numva nogenda muri Vienna nasiza karato kugira ngo ntagire umuntu duhura ngo agishe mwijisho. Abantu numva nyene no bonyere ku rukundo vraiment. Umuntu ni ikintu gikomeye kuko umuntu atuma ndonka na kimwe nifuza. Ebisigaye comedy aruturaka turonse, ari amafaranga turonka ya buri kwezi, ego arimwo, ariko tugenda turungana n'utundi tuntu, igikomeye n'abantu nagize bumugisha mwinshi cyane. Wakoze. Alice, mukanya ndasaga challenge tuza gukora mukanya. Kiki? Ndakubwira umustar. Oui. Umuziki. Yaba umuziki, yaba filme, ndakubwira umustar umwe. Ucogira ibintu bitatu muvuzeko. Vuga karoroshe. Ahise ndabizi. Ninamumenye. Dohera kuri DJ Fernando. Je ntunzane mu vyabajya je ndababona ko nyene kuri televiziyo. Uragira ikintu muvuze ko ivyo ari cyo cyose nta kibazo. Ndazi ko umuzi no kutambarije ivy'abakozi b'Imana ukaza ndabikubaza nabyo nakubwiye ni hagati y'abaririmbyi abakinyi ba filime bose ndabakubaza ko. Mana satana arago. Hari umuntu twakoranye ikiganiro cyavuga ngo
ngo abakobwa twese twemeze nk'abahungu ngo satani umuriro ujamo wenyene Fernando Gamana yaje no muvuga yuko atawenzi Fernando nawuzi ndamuzi nyene mugabo pone mvuga ndamuzi ngo ibintu ngo ubuzima bwiwe ndamuvugiye kwiye uturirimbo asohoye indirimbo ziri romantique ku bantu bari mu rukundo mu rukundo bon aracari muto nyene acafise amaraso yo gukora ikintu cya kabiri kimwe na tomboy gusa nyene je vyarambabaje kubona barigeze barasambutse n'urya muhungu nuzi Melanin Boy okay umusitari wa kabiri ni Mutima de Comedy Mutima yashaka kumbaza ibintu 10 canke birenga urabijena akaroni ibihumbi 3 no kuvuga turarenze ushike kushire kuri 10 Mutima Mutima n'umunyakazi Mutima ari sérieux Mutima aracakura arimba cyane mu mizi kugira bikunde abeho ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'ejo hazoza akunda urugo rwiwe agacira umugore wiwe wasanga muci nyuma na ivyo ntavyo mvuze jewe nubwo we babikora iciza nuko atahagasanga uriya hariya ntawaramuzanira okay ari mu nzu ni bakomeye umuntu dukurikizaho yitwa Fanny Ravine ikintu muvugaho ibintu bitatu muvugako byaba byiza byaba bibi kaje nta bibi nje kuvuga ngana byonse Fanny n'umugore akomeye n'umugore afise kwihangana n'umugore w'umunyakazi umugore akomeye umugore afise kwihangana umugore w'umunyakazi okay tugire twimukire kuri Big Fizzo mana yanje mukarabaye none nenga babi aho ugomba kumwegera mbaza ibintu by'abantu barimba gospel je navyo ariko bose ndazi Big Fizzo uramuzi uramukunda nimba ntibereshe ndamuzi tugire ibintu bitatu kuri we si ngomwa ngo gospel si ngomwa ngo iki ngara gospel kandi je ndi umukristo uri umukristo mugabo kuba umukristo ntibisigura Gara Big Fizzo n'umukristo sawa na cyane n'ubuzima twisangamo twese kandi nabaga nyene turabakeneye turi bamwe yego Big Fizzo rega ndagenda kunda nandi mbari mbasize urukundo yego Big Fizzo n'umuntu yapambanye cyane uko nibaza ko ari umurimvyi yabitanguye kera ngira ngo mu myaka myinshi irenganye kigira kandi akina comedy Fizzo n'ukuri akina comedy ari utunagora kumva turangyoheye donc ari kuramwe nyene stress mazo guhamagara mukorane comedy yo naryoha pe kigize kabiri kigira gatatu ni vyiza kubona afise urugo yarubatse rugakomera ivy'agaciro cyane okay uwo mustara akurikiyeho ni Chimamanda Moses eka ntunamumbaze je hasigaye hose ibintu byose navuze ntumbaze ivyiwe Chimamanda Moses kure katakina kimwe muvugako ntabashaka kubiga ndavuga ko je vy'ibya hari ikintu muvu nika tubwirere ibintu bitatu mugabo ntawe nzi vraiment arega bahanze Chimamanda tubwire ariko nubwo yaba hanze no murundi ntace ndamuvugako sha vraiment nta numwanya naronka kuvuga ukumuvuga ko Chimamanda ko nta vyiwenzi ariko uramukurikirana ntabyo nzi vraiment Chimamanda ntawe nzi ndamuzi mugabo nta vyiwe fise novuga no kuvuga Chimamanda nta kintu kimwe bamuvugako so Alice ndagushimire uri umwana mwiza twakoranye neza ntago gambara yego vraiment komeza nizire ko no hanyuma tuzongera kandi tugakora yego vraiment kandi namwe mwakoze kuduha kanya no ku muraba gaciro imbere ko turangiza abantu bawe bitega indirimbo yawe ryari abantu bagukurikira kuri YouTube yawe indirimbo bisongene ntiramara n'ukwezi ndayisoye imaze iminsi ngahe abwo ni bivuga byanje ntibikurikirana ndigo shaka kumisha ukuri ashano bambeshe mugari ko shaka basibaza ko ari kwekina kuronde ntabyo ukurikirana
rero babwire indirimbo yawe igihe izosohoka, babwire n'indirimbo yawe sohotse yitwa gute, iri kuri channel yawe, baginde kuyiraba bagushigikire, kandi babwire natwe badushigikire kuri Senga Media TV. Nyalisi niyo YouTube channel yanje, mfite indirimbo shasha yitwa Nishike Mkono, dushigikire mushikire na iyi televiziyo nayo Senga TV, Senga Media TV vraiment muzamukoze cyane kuko barahari, muhari kubwabo nabo bari kubganyu. Yego kandi no kuba tufise n'iby'agaciro. Murakoze.